Mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices de nos émissions, mes abonnés de notre chaîne Pisco Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir bivanye naho uboneye kino kiganiro. Psychologue nkuko vyama niwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube, akaba ari nawe abashikiriza. Rero uyu munsi ndabazaniye ikiganiro kivuga kwiyimikwa ry'umukuru w'igihugu ca Tanzania. Wonawe sundi ni Mama Samia Suluhu. Hari kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa11 umwaka wa 2025 niho watsindiye amatora mu gihugu ca Tanzania. Mama Samia Suluhu yashoboye kurahira, yashoboye kwimikwa nk'umukuru w'igihugu azotwara igihugu imyaka 5 iri imbere itugiye kwinjiramo. Muti ibyagenze gute? Reka tubanze duhe ikaze bashasha ababonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Murahawe ikaze mu kugira subscribe, mugire subscribe, mufyonde no kukazogera. Murabona ahantu handitse all canke tout, muhafyonde ko muzoba muhejeje kugira subscribe. Murafyonda no kuri partager, mugire partager ikiganiro mugishikirize abantu benshi bashoboka. Hama muze no kuduha a comment, mudushirire commentaire ngaho hepfo, mutwandikire mutubwire ivyerekeye kino kiganiro tugomba tubashikirize. Hama mugire na like kugira ngo muzohore mubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Reka tumira amateka gatoya turaje mu donido tubabwira ukuntu ibirori byagenze. Bihangana iduhendwe turasubiye kubaramutsa, hasangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira, uyu munsi ndabafitiye ikiganiro kivuga ku byerekeye iyimikwa ry'umukuru w'igihugu ca Tanzania. Ari kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa11 umwaka wa 2025 aho umukuru w'igihugu ca Tanzania yarahirira kuba umukuru w'igihugu. Inyuma rero y'imyiyerekano myinshi cyane yari yabaye mu gihugu ca Tanzania, n'ubu hakaba hari umutekano muke bivanye n'ukuntu amatora yagenze mu gihugu ca Tanzania. Abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ca Mapinduzi CCM bakaba barashoboye kwiha amabarabara bayamiriza ukuntu amatora yagenze. Rero hano nkuko byaraye bibaye, umukuru w'igihugu watowe nk'umukuru w'igihugu akaba yatowe ku majwi 97 n'ibice 66. Nukuvuga ku bantu bagera ku miliyoni 37 n'ibice 6 nibo bari biyandikishije kugira ngo baze bitabire amatora, ariko ibice 31 n'ibice 9 akaba aribo batoye. Nabo akaba aribo batoye Mama Samia Suluhu kugira ngo ashobore gutwara igihugu ca Tanzania imyaka 5. Rero kw'iryo genekerezo rya gatatu kwezi kwa11 umwaka wa 2025 niho Mama Samia Suluhu yashobora kurahira. Uko byatanguye yaraje afise ngirango igitabo c'Imana, ngirango citwa Ikorowani mu ba Islam, mu bakirisu naho tuzi ko ari nka Bibiliya, aho yarahiye yashitse ashimira Imana yo yashoboye kumugeza kuri urya munsi wo kurahirira gutwara igihugu ca Tanzania, anasaba Imana ko izomuba hafi mu gihe agiye kuba umurongozi w'igihugu ca Tanzania. Yarashimiye abategetsi bamwe baje kumushigikira bavuye mu bindi bihugu. Aho naho ndavuga ko nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye
yarashoboye kumushimira vy'imva mutima ukuntu yaje kwifadikanya nawe muri ivyo birori. Yongera ashimira urundi mu president yari yitabiye ivyo birori Akayinde, president w'igihugu ca Zambia. Nibutse ibindi bihugu bihana imbibe ko ata mu president yashoboye kuhashika, ariko president w'igihugu ca Uganda na Kenya bakaba bararungitse intumwa zashoboye kubaserukira muri ivyo birori byo kwimika umukuru w'igihugu ca Tanzania. Inyuma yaho yarashimiye abamutoye n'abatamutoye, aravuga yuko agiye kubaserukira umurongozi mwiza nk'umukuru w'igihugu ca Tanzania atakuvangura. Arashimira uwo ari we wese yashoboye kugira ico yafashije kugira ngo amatora ashobore kuba. Yarashimiye n'umugambwe wiwe wa CCM, awushimira cyane avuga yuko nawe wagize uruhara mu kugira ngo amatora ashobore kuba, kugira ngo nawe ashobore gutorwa nk'umukuru w'igihugu ca Tanzania agiye gutwara ino myaka 5 iri imbere. Mwijambo kandi yafashe yarashoboye kuvuga ati ibyabaye byarabaye, murazi ko habaye imigumuko abatavuga rumwe na leta yari hari, ariyo leta nyene ibandanije itwara umugambwe uri ku butegetsi wa CCM. Abatavuga rero rumwe n'uwo mugambwe bagize imyerekano, mwazi ko hashoboye kononekara ibintu bitari bike mu gihe bari mwibarabara, kandi n'ubu umutekano ukaba utari muke kuko no mu kurahira nta bwisanzure bwari buhari. Yagiye kurahirira mu kigo c'abasirikare mu gihugu ca Tanzania. Rero yarashoboye kuvuga ati ibyabaye ntikoshobora kuvuga tuti n'abatanzania byavuye ku batanzania, ati hariho impamvu ivyo byabaye, ati kuko abatanzania n'abantu bunze ubumwe, kandi natwe niko tubizi. Turazi yuko igihugu ca Tanzania ari igihugu c'icitegererezo, igihugu camye kirangwamwo amahoro n'umutekano, byamye birangwa muri Tanzania umusesekara. Twamye tuzi yuko abatanzania bafise umutima w'urukundo, umutima wo gukunda igihugu cabo no kwikunda ubwabo gusumba uko bakunze abandi. Rero yaravuze bati nkuko twebwe abatanzania atumeze, iyo siyo ngeso yacu. Ati byaragaragaye n'abafashwe benshi muri irya myiyerekano yabaye, twasanze ari abantu, harimo abantu bava mu bindi bihugu. Rero wewe aravuga yuko abatanzania atari bo batumye ijya amandamano canke ijya greve canke kujya kuja mwibarabara imyerekano, bitavuye ku batanzania ahubwo byavuye ku bantu bazanana inyuma y'igihugu ca Tanzania. Rero ibirori byarabandanije, hanyuma bimaze kurangira ahejeje kurahira umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe arafata ijambo, arashimira ukuntu byagenze, ukuntu ibirori bimeze neza. Hanyuma inyuma y'umukuru w'igihugu c'u Burundi naho hacaza umukuru w'igihugu ca Zambia, nawe aragira ico ashikirije, arashikiriza ijambo ryiwe, nawe arashima ukuntu amatora yagenze, arashima n'ukuntu Mama Samia Suluhu yashoboye gutorwa nk'umukuru w'igihugu. Anizeza yuko igihugu ca Tanzania kigiye gusubira kuba mu mutekano ntangere. Ikindi naco Mama Samia Suluhu yashimikiye ko, yavuze ati mu byo tugiye kwihutira gukora, tugiye kugarukana umutekano mu gihugu ca Tanzania, umutanzania asubire yigenge nk'uko byahora. Ati ibi ibyaciyemwo byaraciyemwo, ariko inyuma y'ibi tugiye kwihutira kugarukana umutekano. Ati hama abajejwe
abajejwe umutekano n'abajejwe gukora igenderereza canke amatohoza nabo bakore ibikorwa vyabo banze barabe impamvu hashoboye kuba imyiyerekano ibintu by'abanyagihugu bigaturirwa ibintu bikahombera abandi nabo bakahakomerekera abandi nabo bakahasiga ubuzima. Ati ico n'igikorwa tugiye kwihutira gukora hanyuma umutanzania asubire kugira wa mutima w'urukundo, umutanzania asubire kuba wa wundi inyene arangwa anakaranga ko gukunda igihugu no gukunda mwene wabo. Nivyo bike muri byinshi nari nabateguriye byaranze ivyo birori byo kwimika umukuru w'igihugu Mama Samia Suluhu byabaye kwigenekerezo rya 3 ukwezi kwa11 mwaka wa 2025. Psikologe rero nje nayiko ndabashikiriza kino kiganiro. Ukaba utari bwagire subscribe urahawe ikaze ugire subscribe uvyonde no ukazogera urabona hano handitse all canke twafyonde ko uzobuhejeje kugira subscribe uzobuhejeje kwinjira mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Usabwe no kugira like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ugire na partage kugira ngo kino kiganiro kize gishikire abantu benshi ibashoboka. Turagusavye udushirire na commentaire ngaho muri si gatoya muri comment tubwire ukuntu ibino biganiro tubategurira mu byakira muduhe n'intererano kugira ngo natwe tubandanye twishimye. Nivyo rero nari nabateguriye. Imana ibaho umugisha. Ndashimiye umuntu ashoboye kumviriza kino kiganiro kuva mu ntango kugera hano kigeze, naho utaha mu kindi kiganiro ja face. Thank you.